ujya mwigeme ubucuti bwiwe na BEL Chris ari mwibanga rikomeye nk'urumogi canke nyene numujinga ntazi vyari mujya mwiga umukobwa BEL Chris burya na Fabilove je burya nzomurondera ndazi ari ico yoba bizi ko ariko ndazi neza ko BEL Chris ibintu je nabonye nivyo mbona ngaho mbonesha amaso yaje ndaneza yuko BEL Chris kabisa kuba hariho umuntu amusupportinga ko aba Mario muragwiriye mutaba Mario si we wenyene urumva tubavye film unajua kama bararelewa Harvin we ndazi yuko kandi attention burya uwihoreye ahonga bike siko atakuripua uzotangara paka mkoro system iko na hera baramfira yarakwamze baramfira yaragiye brother je nashaka gutanga ubutumwa nereka kubera ko abatipe menshi baradiraga abakobwa sana je sinigira ndraga nashaka gutanga ubutumwa nerekana abantu bahora bandiraga naheje kubwerekana nakindi nanye nshaka bro ubutumwa bwarashitse abandiraga abarundi barabamenye fresh nimba ari Natasha ba mu Rwanda afisa ndraga nimba ari Mona Walda mu store hehe nimba ari Bururi nimba ari suyo wino wavuze nimba ari Bururi wowe ni Bururi ashana kwene w'ingozi bose barabamenye sivyo rero bisiguriki abandiraga bose barabamenye abonye cyane nice misirika barandiraga festival apa nkabateri kapa nkabakwepa bafona nkwepa Natasha na arapira kandi afisa banatungana Salima Melina Salima Zelina Zelena Ahmad Dina Ahmad Yes want to bakunzi bakoresha umwanya bakunzi ba Mr Tugesho bakunzi b'umyesoko bakunzi wa Suto cha Mr Vuguta vyumye bakunzi bakanyamuji mumeze fresh muri good ni Mr Tugesho ni wa musore wanyu nagarutse kandi kuri wa muririmbyi kuri wa mustare wacu brazo kuri tugira system cyangwa ni zimyinuze uradufotoyira ego bakoze akoresha abantu umuntu yarenga yembo numengo nyene ariko arafata kamera ariko ntaco bitwaye ni vyiza vyose ni vyiza ni vyiza ni vy'abacu ni vyacu BEL Chris face rapper BEL Zigo BEL C BEL K BEL C TXT aka muri mvyo wambira mbara amafaranga mbe ndashaka presentation yawe What's up, your boy BSHS, Super Chris Fest Rapper Zigo FBLZ FC, the boy Fest Dantem Fest Gang, aka Muririmbyi. Ambere. Ariko mani ivyo bintu egarama jambo miru mengo ntabari ivyo. Bo ijambere BEL Chris Fest Rap BELCHRIS Zigo F Fest Dantem wambere kuri ndagenda Fest Dantem apana bada Dantem yani bada Dantem mubi kuriwe naje hacabu wambere kuriwe akabose ndabafunda uja ni mubi ariko wowe uramufuta wewe ucuba nka shetani wambere kuriwe BEL Chris fresh lakini umeze neza nturahindura look meruka mu minsi ngayiheze look iracari ijya nyene canke warahinduye system nibisarisha Bon nava yuko look sinayute cyane kuyihindura nakubwiye yuko ubu look naho nzoshaka look 10 mu masata because ati urakora cyane no ko acavuga ndaguhemba ni muri fest salon gusa ego baby shani kwino nyita habibi ngura mfire twire Maria je pi baby shani kwino na office ngidi sinoca ndagukunda ronderera handi mararenda gadagare mbe ni gute mani muna warda ndongore azori ambonya gahabuka abonye nice misirika barandiraga festival apa nkabateri kapa nkabakwepa bafona nkwepa Natasha na arapira kandi afisa banatungana Salima Melina Salima Zelina Zelena Ahmad Dina Ahmad baze nk'umuntu agopfira afisa banamungana kandi afise Salima Melina Salina handi abo bose arabana biwe barenga batandatu yani wewe uri nk'umuzukuru wiwe wo kubita akatavuga ati ndagushaka ukubita wa Natasha n'umunani n'umumere mu Rwanda yakunda kumbya kwa nkunda sana suyu Natasha wacu uranamba pino mumere wo mu Rwanda yakunda kumbya kwa mfira vya hatari afisa abana benshi sana ufisa benshi sana BEL Chris rega uranabere uno munsi ni ryambere mbonye amano ya BEL Chris yambaye erega gibikiza neza ngo ni yebo narinzi ngo ni yebo ariko muyoni urabonye ko ari za papa za 25 mille ino salama mzee
tuko mu emission mse turi mu kiganiro nego turamukije uzi ko turi mu kiganiro mu mbone nta kibazo none nawe bakubone yego anunguremo bakse nubikure ntankuremo hinge kandi bahicaye si mwese ahubwo cumusoma BEL Chris twaraburanye sana Tutashipa moyo. Tutashipa moyo. Chendi ganye kandi ubwire ushushu wawe ababanyi bawe baze badushorere hajya yagize salon Hajya. Murakora ho. Nsomera hajya hejuru bijya bitukura handitse gute fast hand Salon mba diko mwanya. ku mwanya salon musome none BEL Chris musome Hari nkumi. Ciao museseri yo. bakora byose n'amaverni n'ibikibazo bazo arazi kubaronde na salon isanzwe byose ni fresh basiga kunora. Byose no byose no mu mutwe bazokumwa nawe no mu mushushu wawe bazomugira mu mutwe amukuru ko ashaka make up Ikigava cyane igombuto ntibimuraba. Ushaka gutama nk'ipanye. mutayo ni akwavi uri kuranwa tangawizi canke harimo aga system Apana byaje batubwiye. Oya kandi ni original urakoze reka tubandanye ikiganiro urakoze cyane ariko iyerekane kandi runguruka bakubone raba hariya runguruka kandi rimwe oya runguruka mera nk'urungurutse gatoya Bekisi vipi sasa mani wewe uri umuntu w'abantu muta abantu ngaha numva yuko nje na highball byishine nashatse kubanza guheba kubera ko navuga nti abarundi barashaka ko ubereka brand babonesha amaso kubabwira ngo wambariye yakubabwira ngo ufise ibi ntibikenewe ikintu babonesha amaso bazo no kwishikira kuko mvuze ati mfise imodoka mu barabara atarayigiramwo ngo muyereke fresh abarundi n'abantu menga omanzi ukabazana facture y'ibintu byose ufise muganaze nawo barabona tanto ko motive roma ntagaze na brother je ndafise n'abari abana nk'abari ushobora kusanga bafise n'izina mugasanga gufungura birabagora man ugasanga ahantu babaho nyene n'ikibazo je guha akazi abaririmbyi bagenzanje nibisanzwe bashobora kuba gikuru nuko bamenya akazi bakakitwaramo fresh ntihaze kumwera urumogi muri company ibaze abari kibazo BEL Chris inyuma yo kwihakana yo kwigarama imbere y'amamedia imbere y'isinzi ry'abantu bariko baragukurikirana yuko ata manager ata muntu numwe muri kumwe mu bikogwa byaraye bigaragaye neza yuko BEL Chris afise umwigeme aboneka neza yuko atabanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi basanzwe ari we yamukoreye ibi bintu by'ama fest gang fest salon fest c'est quoi ça fest system fest TV na fest TV nakoresha na media ni igiyindi fest TV ni yijya koresha umwanya media ariko no munsi uri gukorana na fest media koresha umwanya media bisaba ko ariyo imeze neza cyose kumenya ujya mukobwa niye mpamvu yari yatumye BEL Chris amuhisha yanka kugaragaza neza yuko ari we mukobwa w'umu manager wiwe w'umu diaspora wiwe amuhagarakiye kuri ivyo bintu brother je nakubwiye umuntu yibaze yuko je ndamufitiye yamaye ibintu aramvisha audio abanyagihugu bose ivyo bivuga uko ariko umukobwa twaramubonye yaragaragaye wabonye ama audio wabonye ama message wabonye oya mani stat iravuga nkakujya ugira ngo fest gang ukajoshira ko ntuze ya grenade emoji ya grenade hajya hari ijambo ubuvuze bro hajya intwari turatahura ujya mwigeme ubucuti bwiwe na BEL Chris ari mwibanga rikomeye nk'urumogi canke nyene n'umujinga ntazi vyari mujya mwiga brother je ngomvuga n'ubu shaka support y'abarundi shaka support y'aba diaspora ego ariko abagufasha bamenye ukuri abagufasha bamenye ati burya tuko dufasha umuntu na wene bariko baramufasha shaka support abantu bose baza kunshigikira mu kunshorera mu gushorera abakozi banje sije twose je ndabikoramo ujuka ugashorera ikintu kimwe haje uzo mu supportinze naho uzoshira kuri status zo supportinze kuko abarundi bankurikana ni benshi cyane rero bazo banshorere babwira imiryango yabize ikibazo kiri kujya mu gihe bivuga rero bisigura aho nasabiye ama support yose nta numwe araza ku supporting igihe yaje nzomwerekana mena nta numwe araza oya hari umuntu mushobora kuvugana muti je rero sinzigera ndakugaragaza reka bizokwitwe ko ari gwanje dutahura iki BEL Chris dutahura Fauriki. Mini vyangu tu. Ujya mukobwa BEL Chris. Burya na Fabilove je burya nzomurondera. Ndazi ari ico yo babizi ko ariko ndazi neza ko BEL Chris ibintu je nabonye
nivyo mbona ngaho mbonesha amaso yaje ndaniza yuko BEL Chris kabisa kuba hariho umuntu amusapotinga ko aba Mario muragwiriye muta aba Mario si we wenyene urumva tubavye film unajua kama bararelewa Harvin we ndazi yuko kandi attention muta attention burya uwihoreye ahonga bike siko atakuripua uzotangara mina paka mkoro system iko na hera mzee kandi na hii gukolari mzee samahera erega ari ifise iko byanagiye neza mzee brother arakubwira ko brother ifise kuri wewe pana kuri je ariko erega brother sambulag ndakubwije kuri azakomba aramaze kuguse naje nivyo bibahaye brother azoza nivyo afise nanyiza nivyo dufise abarundi bavati barabukaze yerekana tugende biwe do filme turabibera tuduharure hama tuze nanje ho muduharure brother je nabonye birato vyujya musaza muta uringa muta nibingahe none bro ndakubaza agaporte chaussure karuzu abarundi bubesha nabaye ko ahora korana n'utu video bavye hari Timbalende yera nabonye muta hari birato bimwe vy'amapine oya siko na mutapa ngo June na nini nikiganiro naravyerekanye mu kiganiro muta vyose hamwe nibingahe vyose hamwe man agaporte chaussure gafise etagere zine zari zuzuye onododie zari zuzuye bro adatwe tugeze mu maporte chaussure arenga nka 6 abayuzira ukazana umuntu abafise agaporte chaussure kamwe man ariko ibirato nabonye muta tuba twiye kuba kwimama erega irashobora kuba ari porte chaussure 6 ziri kwibirato biri simple nkibi vyiwanje ariko muta nka Timbalende yera niboneye mutuko bon amafaranga igugwijya nani impamvu yo kumata umuvuga ko nta promotion yarishe gusa cyo kuba cyo brother jewe muni ni abishaka cyane mwabishaka je ndi tayari umuri ivyo none wese abishaka twerekane icumwe wese afise aduze dukameri wiwe dukameri wanje turabe ukaze mugango manda bisubira mu ndashaka support ego ushaka support ariko ikibazo wagikwefye ujya mwigeme ni giki kuri BEL Chris niye mpamvu yatumye BEL Chris amuposting mwigemo why ya mukobwa kuri status uposting reka oya reka ndayikwereke uposting umuntu c'est normal reka ndayikwereke uyo ninde bona nakubwiye guposting umuntu c'est normal nibisanzwe nuko no posting undi mama yake mutu ukavugisha ukuri ati burya bona bikibana yaguharuranga niko na mama yake rabanda rabandanye rego guposting umuntu umuta ukabwiza ukuri abarundi ati barundi kazi inshuti z'uburundi imodoka zirahagarara bro imodoka zirahagarara zinabibwira abarundi uko na fan base kuri brother gusa twe gusa twishima aka twasuke mu indirimbo ndagenda mbe ubundi ego mama ego abarundi bakeneye ibikorwa n'amajabo bakeneye nayo mpamvu izina twarabihejeje katwasuke mu indirimbo imvura ndagenda ariko baramfira yarakwamze baramfira yaragiye brother je nashaka gutanga ubutumwa nereka kubera ko abatipe menshi baradiraga abakobwa sana je sinigira ndraga nashaka gutanga ubutumwa nerekana abantu bahora bandiraga naheje kubwerekana nakindi nari nshaka bro ubutumwa bwarashitse abandiraga abarundi barabamenye fresh nimba ari Natasha ba mu Rwanda afisa ndraga nimba ari Mona Walda mu store hehe nimba ari Bururi nimba ari suyo wino wavuze nimba ari Bururi wowe ni Bururi ashani kwene w'ingozi bose barabamenye sivyo rero bisigura iki abandiraga bose barabamenye nashaka gutanga ubwo butumwa rero bisigura iki brother ashani kwene w'ingozi nshaka ndabasuke mu ibi ndabasuke mu ibi barabatinya kubavuga yuko ari bajyanye nerega bo gukorera nshaka ndabasuke mu ibikorwa ibikorwa babone first gang ko yajije be muri lebo harimwe be muri first gang harimwe abaririmbyi banga first gang ntatanga ushama abaririmbyi ariko sonto twashaka ushama abaririmbyi tutwanguje ntuzenye lebo ya first record just tushaka kwanza kugira studio kwanza tushaka ibintu bya izi project zambere zive mu nzira hama tuce tubandanya n'ibindi muri first gang harimwo aba bouncer ariko gushika kuri no saha ntiturigira tubona BEL Chris ahagatiwe no mu bouncer byo byavuye ku kigamuta brother navuga yuko wansanze home kandi navuga yuko sinoguma ndi kumwe no mu bouncer umwe nawe hashobora kuza girlfriend hashobora kuza mde hashobora kuza
mama kundaba kuko canke abandi bantu baje muri famille kundaba kubona obo uri kumwe n'umubansi ucumengo uri kwapika ubustari muri famille ucumengo uri kwapika ubustari ku bajama bawe sivyo abantu badufashije gato tugere ngaha hari abantu bafite ico bakoze ndavuga ba Kesi ba Fabilove n'abandi ba GN kwaliza usanta yema shwa kuza kuraba abo ndi kumwe n'umubansi umenga uje kumwataka umenga ufise indi target rero umubansi ni byiza ko musohokana mu gihe bikenewe sino ababansi nabo bashaka ijana kuko ba muri genge barahari sivyo kintu kiba gikenewe umubansi umwanya wavyo musanze home urabona ko nambaye ni kandabiriza home so je benshi baziti papa razisokamo kaja kure ariko twe ni home twe twogamwe gututa ego BEL Chris abarundi bizere ko BEL Chris azovyibuha ryari ku iminsi ni myinshi kuva ndamubona ndamumenya umubiri ni wawundi nyene mbese hariho n'abahora bavuga bati kumengo BEL Chris none atera gabanuka abandi agafaranga kamera neza kabagira neza bakaronga umubiri we watera agabanuka ubwo si ingwara ga BEL Chris zoba zituma BEL Chris adatora umubiri brother sinshaka kuvyibuha jewe vraiment mbeshe umva ni utabishaka ego hariho manani ama sport nkora kutavyibuha yo kuguma afise taille nyene yuwanje ariko umuhungu sanga afise nani taille umuhungu asanga afise poitrine bras ni systeme okay tuvuge yuko rero tuvuge yuko ubu Diamond ko afise ga look ya kujya ama Konde Boy ko afise ga look ya kujya Konde Boy ari hejuru ya nani ya Diamond None niwengo yawe rero niwengo yawe tuvuge yuko visho kuba undi muri ndavyushe ngaho muri wa Kesi brother what's up my people tipo first one next day ntiyifuza kuzovyibuha happy mini tu hivi bako je nani imagine banzi ko nuku physically banzi ko nuku ndenganye no nakanyegere karavuga ati ico gihanganye so rero mbashaka je ngumuku nyene tu ntavyo kuvyibuha mu bintu vy'amasport BEL Chris yagize ni nasabiye yageze kubivuga ati hamuri empire uje vyibushe cyo twirukana muri vya ko Benasi yavyibushe hayo achakubi imbe uja BEL Chris Benasi wavuze suyu wasadbi wavuze Benasi wahe wo mu Kirundo wo mu Bibururu Benasi wavuze w'imakamba Muyinga w'Imuyinga mubanya wari abasnoke wasnoke nabura bazi BEL Chris rero dufate neza yuko we ibintu vyo kuvyibuha niyabishaka azovyibuha bishatse tu n'umwanya mutoya none ivyo bintu noshaka kubwira mvyibuhe no bashakike ndabishatse n'umwanya mutoya twitege indirimbo y'igiswahili ryari nova version ya nka umwaka uza kuko nka plan y'umwaka yose yatego indirimbo y'igiswahili brother kani horere gusa ubutumwa butoyi kuri Fabilove mu giswahili brother Fabilove nakupenda sana na wewe najua unanipenda sana pia na imani kama Mungu atatusaidia tusonge mbele tufike mbali ya kwanza ameshayafanya na wengine atayafanya I love so much my brother Kiswahili rero kirangyohera sana my brother ego BEL Chris reka ndagushimire cyane ntumira n'abantu baba mu micungararo ya Kanyosha kujya kane ari systeme ni bien hari salon nziza cyane intebe nzizimvye cyane intebe imwe yamutwaye umuriyoni w'amarundi ni intebe zine zari zingariga ndanavyibagira brother vuga ko amamiliyoni menshi kugira amamiliyoni menshi ni ibintu vyatwaye uburyo bwinshi kuko vyatwaye n'inguvu nyinshi vyatwaye n'umwanya mwinshi cyane mushikire BEL Chris samahera bakeneye ko akeneye support gusa kuko baza kwimosha baza kwikoresha mu mutwe amafaranga arahari ko baze gusa biboneke ko baje gukorera muri ico kibanza asante sana mzee safi tu hama mugena ensere mwerekane yo sana ego Paxe tugira ensera aho kuri saro man ijya logo yawe rero mutani nyina ijya logo yawe ni nyina nyina wazo warogozo nyina iyo kwa sino itanyina jewe no itafe umengo nite no itanyokuru nyokuru nyogo guys ni logo brother amarori nayanyene ubundi bwoko gusagomba gusanga bigomba kumera cyo kimwe brother gusajenye nibandindire tu ari ibintu bimwe werega wihorera kuvuga ati brother je kuva kati ko tavugana namwe nawe yakoresha umwanya je sija kuvuga ibintu byinshi 2020 nashatse kwerekana ibikorwa gusaje bandindire tu kiretse mfuwe yego asante sana mzee ndagushimiye cyane bakunzi bakoresha umwanya media bye bye behind camera yari Pax Salaba.